Hello guys, j'espère que vous allez très bien. Imbere ya kamera ni Dorcy, nyuma ya kamera ni Rubambo. Rwanda ndakuramutsa ugere hose imba vyutse amahoro good. Je ndi hano ku bwanyu sishaka kura ikiganiro uri muri bad mode. So, nyimba uri mushasha no gusabe ko ugira subscribe, ababimenyereho murabizi muzagira commentaire par après. Hama mutibagira la cloche de notification juste, je crois que c'est ma droite canke à gauche. I don't know. Bivana na kote rukuraba kino kiganiro. So, no sinabazanye mwigeme mwiza, mwigeme nababwiye ko Burundi butunze abigeme beza cyane kandi bafise impano nyinshi kandi baba bashaka kuzishira ahabona, natwe turi hano kugira tubibafashemo. Reka tumwakirane igishika cinshi tumaze gena meze gena merewe kungene yumva hama tubwire iyo mpano yiwe yariyo ni ukungene ayikoresha. So reka tumwikaze, karibu. Merci. Akazina nitwa Ineza Izalantia ku mazina abavyeyi banyise, ariko muri carrière nkaba nitwa Lanti Butterfly. Lanti Boy Flyer. Butterfly. Butterfly. Ndashaka nsigurira gato. Butterfly biravana na prononciation y'umuntu. Hari abavuga butterfly n'abavuga butterfly, genre papillon mu gifaransa. Okay, bivana na anglais y'umuntu. Prononciation niko navuga. Okay, nebwa kubwiye kanza kora kabaji. Merci. Aramvuga neza. Abantu bari kubwiye ko umunyarwanda kazi ho. Jewe. Kweri nyinyi, je précise. So ntana kimwe wavuze ko nom d'artiste ari Butterfly. Yeah. Okay. Nkuko wavuze mu artiste w'ibiki, il ko abantu bakumenya davantage. Ndi umuririmbyi, ndi muri Mirire Makers Gang, nkaba ndi umuririmbyi mu baririmbyi batatu. Navuga ko ari je ndi umuhererezi, mugabo barakunda kuvuga ngo ladies and gentlemen. Yeah. Ego rero abavyeyi bacu, how can I say, my manager yaciye ashima ko twogikorera ko tukajitangura umukobwa d'abord hama abahungu après. Ah, les autres sont des mecs. Les deux sont des mecs. Yo groupe ubasigurira gute? Ah, Mirire Makers ni gang, ni genre ni management. Irimwo umuproducteur, umuvideographe, na manager, na baririmbyi batatu. Yeah, et nous design bien sûr. En fait, ni nous enshasha. Niko navyita. Okay. Yo bimaze igihe kingana gute? Environ 2 ans. Ouais. Dans ces 2 ans, mwaratanguranye canke waje par après? Ah, naje après il y a une année. Après, ça veut dire dans 2 mois? Je naje ifise umwaka. Naje ifise une année. Après ko hari havuye undi muririmbyi. Kuki wahisemwo iyo label? Kubera au fait je ndakunda kuba ahantu umengo turi famille. Ouais, muri Mirire Makers narasanze sinavuga ko ari abagenzi, c'est ma famille, ce sont mes frères. On va turakundana, turabana, hari inkuru nyinshi bien sûr, n'impanuro nyinshi, ibintu. Izindi si famille, kuko uvuze muri iyo nzira izindi hari abafatana nk'abajama. Ego mugaje kuri Jenny famille ya kabiri bro. Okay. Twasimbiye direct kuri carrière yawe tutakuzi personnellement. Utubwira iki qui un peu noga familial canke nyine tubibona mais à pan artistique. Artistique, non pas artistique, genre vie familiale, vie personnelle yanje nitwa Ineza Izalantia nko nabibabwiye, nkaba ndi imfura mu bana batanu, mba mu Kinanira. Lene ari nyuma beza bamwika ari nyuma bien sûr tujyo bada arakomeye cyane ngaba para muri carrière bien sûr. Kubera bon ego hariho umwe mugabo abandi bose sinaza yuko ataja muri carrière kandi n'uwo turi different, kumwe ari muri gospel undi ari muri secular. Muranyumvira bakuru bacu, muranyumvira ntibashaka kwibaza yuko kuvuye mu kintu bifa. Oya bazova mu kintu mugurumva ntibazofatiwe nafasha kwero wizi gute urashobora kubona umuntu ikintu yanspira ko cyane ikintu akunda cyane. Mes frères bari nyuma, umwe wenyene niwe novuga ati arakunda ibintu bya music, mugabo wewe ni gospel, urumva c'est différent.
rero abandi bose vraiment ya ibintu byo kuririmba siho bari. Okay, kuririmba byatanguye ryari canke est-ce que yoba ari don wakuranye hama hoho nyene kwidevelopa wabigenjeje gute? Novuga sinayikuranye vraiment sinayikuranye kuko namenye en 2016 j'étais en 8e hama plus tard ndaja mu genre tusanga tuga d'organisation tuba twagize amafeti yo mu scout mu anniversaire hama umuntu akambwira nkaririmba juste bisanzwe ugasanga rero ndafise numero rero nce nagrandisa ibintu ko nyene ukadusanga umuntu atabizi aranzi ko ndirimba akaba yafashe video akaca yishirako donc nuko nyene byagiye birakwegana abantu barabimenya yuko nzi kuririmba. Okay, muri iyo label est-ce que niwe witwayeyo canke hari umuntu yagize ndaba je vous recommande cette meuf cette fille mu mvugo nziza umugeme afise voice iri remarquable? C'est vrai? C'est vrai nivyo abatarayumva mais guys ntamubizi twabazanira abantu ndabisa karyosha umutima wacu no en plus qui plaisait umukobwa yamafise akajwi cyumva gahumuriza umutima w'abantu rero ikibazo canje cariki est-ce que uwo ari wowe witwayeyo canke nibo bakurondeye canke ho bari uwundi muntu yabigufashijemo? Novuga yuko wapi vraiment sije nitwayeyo bariko bararondera umwana w'umwigeme aririmba hama j'avais un ami anga twigana twari muri bus cabimbwira ko ari iyo label iriko irarondera umwana w'umukobwa aririmba hama peu après ndagenda turavugana hama bica biraziko nyene genre wasinye contrat? Ego ndayifise nayisinye muga vuba muga twamaranye une longue durée genre twamaranye une année ntaratangura gusohora umva ni juste ngira ngo kugira banyizere bumve vya sérieux si je veux sérieusement rester muri ntuje ya Mirire Mekazi. Ego twaramaranye une année hama après bacaravuga ati OK elle est sérieuse niko novuga hama bacaca turasinya contrat turayifise ya 2 ans kiringo ca 2 ans umwaka umwe nsosora 5 chansons novuga yuko nka dans ces 2 ans harimo album bata. Ok, wavuze ko mwamaranye pendant toute une année. Pendant toute une année habaye iki kugira bavuga ati reka tusinye contrat il y a 2 ans? Kubera uracyari muto nkuko barazi yuko abajene benshi turakunze gushuha mu kintu kaca tuta inguvu kono vyita tukaca tuta inguvu kaca tubiheba. Ni igiki rero barariye ko canke ni igiki cyabaye pendant uwo mwaka umwe cyatumye bavuga ati reka tumusinyishe contrat? Novuga yuko ari potentiel kindi naco nige kigabasha na envie yo kuhaguma kuko kungene en fait une année c'est difficile de rester ahantu vraiment muri recording ukataha recording ukataha ukabona umenga ibintu byawe ntibisohoka mugabo moi je dirais j'avais retrouvé ma famille ma deuxième famille. Ego rero ahantu hamaze gutora famille yawe biragoye kuhava haje. Ego biragoye kuhava ndabati vraiment naho no biheba no bakumbura duko basirika mfe kuza nyene ndabibwira nta kibazo umva muga connexion nticike. OK, comment fonctionne cet amour qu'on vite cette collaboration nabo? Je sais pas frérot. Non, mais vous fonctionnez entre vous, genre vous communiquez, il y a des choses à faire ou pas faire. Like how can I say, turafashanya turashobora kuba turi muri studio ikintu catunaniye tukagishira hamwe tukakidiskutako hamwe akazerazana ama ide. Ego vraiment ndagishima cyane kandi no mu bindi byinshi turafashanya haba uburyo wabuze ikintu barakigufasha n'ibintu umva ni famille. Utaratangura bitaraza kwanza bataragukontakta eto waruzi yuko ugiye mu muziki? Jewe avenir n'ubuyizi gusa nyene
je rêvais de ça. Ouais. Ndakweli. Ego kuva kera j'avais rêvé de ça. Bavuga ngo iyo umuntu ariko ararota aba afise iyo umuntu afise rêve afise amadream arafise umuntu akenshi arabirako akunze kuvuga ati inspiration yanje nayikuye hano ukunge naririmba amajambo aririmba wow biramotiva wewe ninde canke nigiki canke nijambo niryahe turashaka kumenya Abantu narabiye ko mu kuririmba bari benshi cyane bari benshi gose gusa uwa mbere yari Celine Dion. Ego nakunda Celine Dion, nakunda no kumviza Justin Bieber mugabo mva style yiwe ntiyari iwanje. La garçon tous les meufs. Oya ndakunda amamelodi yiwe. Ndakunda kandi n'abaririmbyi b'abarundi n'abanyarwanda. Ego mu Barundi s'apprécie gato. Mu Barundi hariho bon uri kuvuga kubakunda cyane kubiinspira ko inspiration kavuga ati wow cette meuf canke uno musore arashoboye kandi atuma ngira n'inguvu naje muri jewe bwo kwiririmbira canke bwo peut-être gukurikirana inzira yewe canke kumurusha kure ya Umurundi Sharundi ni benshi kandi abakunda cyane bose. Donc byongora kugupreciza ubonyene kandi rero abandi nkunda cyane bako bavuga ubu. Yego c'est vrai les gens ndabakunda baririmba neza vraiment gusa abantu baririmba neza nkunda cyane usanga n'ababubu nyene n'ababashasha Baby face. Oleg c'est pas trop mon style. Ah oui? Hariyo Double J aririmba neza. Le gars arazi kuririmba. Bon ntacu ndaza kubwira abo ndiko ndavuga ucumviriza nteze yabo ngene baririmba. Hariho MB Data aririmba neza. N'indirimbo nziwe n'ingene yandika biraryoshe ufite usanga ari yandirimbo uguma ushaka kumviriza agasweet kayo je ndakunda indirimbo nk'izo uguma ushaka kumviriza agasweet kayo hariho Chris MB ndakunda Chris MB ijwi ryiwe surtout na sa façon de prononcer son français vraiment ego bon ni bashi na Mona Warda bien sûr ndakunda Mona Warda ndakunda Mary ujya aheruka kugira kumbarambisha ego lago nawe nyene afite ijwi ryiza vraiment ndamukunda. Okay. Hama ku abavyeyi bavyakiriye gute canke nturabibabwira? Abavyeyi banje bavyakiriye neza cyane mbere no muri conférence de presse duheruka kugirisha baraje kunshigikira. C'est vrai c'est difficile kuvyakira, c'est difficile parce que uravuga ati ahantu umwana agiye ya carrière premièrement abantu bose bayibona nabi. Mugabo après avoir parlé avec mon manager byagenze neza cyane niyo mpamvu ndanabashimira baravyemeye kandi bavuze ati hako bigira mu mpisho upfu mubigira tubizi comme ça niho umva sinzi umengo umengo ndi en sécurité kuri bo ego bari en contact avec mon manager. Kuri un peu jeune pour ça. Ego ni benshi babingira mugurumva tu peux pas interdire quelqu'un de faire ce qu'il veut parce que c'est ego ico nico mugashatse kuvuga iyo jeunesse duma ntiharagira il y a un contrat parce que à la chaîne si vous plaisez 19 ans à la chaîne mineur. Oh yeah 19 ans banarengeje déjà ndarengeje ko une année 19 ans je suis fière. Bon, il y a bientôt 20 ans. Au fait, 20 ans, on va faire ma décision. Comme par exemple un mariage. On va se marier, tout ça. On va te pose. Avec ces 18 ans. Non, c'est 18 ans. Non, on a le droit. Comme ça, il y a majorité
Quoi majeur. Voilà. Quoi Voilà. majeur ni misanzwe ni 18 ans mais no muri Afrique cyane cyane na 20 turacyari mu maheba turacyari mineur kweli. Aho ni mu Burundi ahandi na 13 ans urage. Ahandi na 13 ans urage. Bana no kungena igihugu naco ne kiba kivyakira. Ego. Chaque pays a sa façon de gérer les choses. Nitwo vyinjiramo cyane. So mu kibano naho bimeze gute abagenzi kuko turazi ko dufise abagenzi bashukana ico turakizi est-ce que wewe ubibabwiye canke ntavyo bazi abagenzi banje bose barabizi mbere nibo bongera bo baratanguye no kubimenya bien avant abandi bose bien avant nabongira peut-être muhira kurumva nibo bantu ba mbere tugumana nibo bantu ba mbere bambwiye ko ndarifise iryojwi je ntavyo narenzi nibo bantu ba mbere urumva baba hafi y'umuntu donc ibintu byo wawe barabimenya la plupart rero ijwi ryanje bararizi kandi barajya apprécier muga sincangira ivyo bavuze ego bamanuye ndaraye ico kintu si vraiment kigendeka kitagendeka ya sishobora gukurikiza ivyo bavuze donc urumva nta kintu novuga ngo bonyosha nkagira mu kikangwisha comme ça ça c'est vrai hama au niveau des études kuko barakunze kuvuga yuko abaririmbyi soit baraheba amashuri warahejeje humanité université ntibaziga ngo baba bariko barondera ubuzi si n'abaririmbyi gusa abantu en général bamaze gukora ko amahera ishuri baca baheba ntibaba bakibona ca baguma kuri target y'amahera ubu bimeze gute novuga ngo les goûts sont partagés kandi ama envie yabo ni kuri science fait jewe ndafise rêve yo gutera imbere sivyo kandi batu genre ndakunda gusatisfaiza abavyeyi banje haba abavyeyi banje bamvyara haba mu manager haba abandi bose baterereye ikintu kugira ngo ngeraho ngeze urumva rero bagize iyo envie yuko niga bavuze ati okay toi iga nguru ubumenyi canke naho sinzi nk'ivyo ndiga. C'est vrai, je vais faire mon choix. Kumva nano mashobora kumbwira ngo iki kiniki ngurumva ntegerezwa kwiga. Ntegerezwa kwiga kugira abandi kugira simplesse abantu bose baba baranshigikiye mbere no muri bya carrière cyasanga na université. Sindatangura novuga mpejeje humanité umwaka. Mugabo narishaka kwiga soit droit canke télécommunication. Muga télécommunication ngenda yihunge vraiment numvise ko ari mu giharuro. Droit nta giharuro urise droit navyo babirimwo vraiment si byinshi nka télécommunication ko navyumvise nize langue vraiment nahunze igiharuro vraiment twumvikanye. Okay, watangwe ryari kuririmba genre imbere y'abantu benshi atari umwe atari babiri? Natanguye muri 9e. Muri 9e c'était en 8e. Ndibuka yari ryambere mu bintu by'abascouts babyita Saint-Georges yari umunsi mukuru w'abascouts ego rero hari abantu basanga hari imihari y'abantu benshi abantu tazi bavuye mu mihinga itandukanye kandi ari ryambere muri iyo ntuze muri iyo domaine urumva uraflipa mu government navyitwayemo neza kandi ndashimira Imana ni za reaction witega mu bantu uvuze ati reka kangerageze kandirimbe muri abantu ntazi kandi batanze primo narikeka yuko abajama bashobora kugira neza ibintu usanga nyene abajama bawe mengo genre wewe ntavyo bashobora ntibibaho bagupinga ego baca batangura gutera indura bati no wamura mukure tusara bati okay je nkashika imbere baba baderapa hamacha bankuza amatomate muga bien sûr barandetse ndaririmba baravyumviriza hama cegenda neza cyane. Okay, reka tuje ku ndirimbo yawe isohotse récemment atamisi myinshi imaze. D'abord le titre, pourquoi la chanson, kuki waririmbye bijya ho barakwandikiye cyane byavuye mu mutwe? Mere kuri ico kibazo ca nyuma nta na rimwe bigera banyandikira. Birangora gukorera ku mamelodi y'undi muntu bwabayina bon ufise beat ka ufise n'amajambo ndashobora kugirira nta kibazo mugabo de nature je ndiyandikira hama ijya ntunde kure titre
titre sinari nayiyumviriye ko cane naravye ibiri muri refrain hama canora irya titre nyene ntondekure hama novuga yuko ibintu vy'ama inspiration wapi vraiment sinari inspiré nari narambiwe ndi kw'ishure ryamye ata prof dufise hama ona warambiwe nyene n'itiro hamwe rikuvako rikagenda candatora ikaramu candandika. J'aimerais savoir iyo mwigisha yatumye usinzira. Umwigisha yatumye nsinzira Charwiki. Ah ok, c'était la première fois umwigisha wa français asije. En fait twari dufise umwigisha aguma atonda umwanya wose. Rero umva yari fête au village. Mugabo c'était nice kuko yari asije abana benshi. Bon hari asije abana benshi vraiment nawe baderange ugasanga basivye. Rero turaryama twari twarambiwe vraiment. Chandagira chandandika mbonye itiro rihetse. Okay, amajambo arimwo avuga iki, washatse gusigura iki, ho washatse kubwira nde nimba ari umuntu quelqu'un washatse kuviza? Nta n'umuntu ashatse kuviza gusa ico nari nashatse kuvuga nuko hari abakobwa benshi bari déçu muri iyi minsi nako bavuga ngo turaguruka ubu uyu abakobwa benshi bari déçu kandi kuba baguruka nabo nyene barashobora kuba barababaja bati ok on s'en fiche. Maintenant twarabonye yuko urumva uzogende nk'abandi ba mbere ego rero iyo uronse umuntu nk'uwo yababajwe we akaba nabimanifesta nashatse genre ntasubire kumublessa kandi ngamwereke yuko urumva abigize azoba yiciye kandi yiciye n'abandi bari nyuma kumva nta confiance asubira kugira ego rero nariko ndirimba mvuga yuko umuntu wese afise umukunzi ameze uko oye yomugira yomwitaho davantage kandi ntagendere no kushavu kuko usanga ari abantu nabo nyene bashavura kandi urumva umaze gushavura nawe yashavuye deja umva byose bica biba nabi. Ni déçu en amour? Pas moi. Oh yeah. Ego ama deception. Ego muga nibaza yuko wari kuririmba ku vyagushikiye mais bon abantu bafise ukungene baririmba ushaka ko wabonye uwundi canke abandi bagenzi bawe canke bagenzi bawe certes none hajya deception wowe yiha definition nyabaki deception shani ranshikira nirashikira sérieux urumva sinovuga ikintu narabona gusa icyo maze kubona kiradetruiza abantu benshi ikintu kidetruiza abantu benshi cyane kandi gituma umuntu abantu baba nabi hariho ntuze nabonye akadicton nabonye ngo on ne n'est pas turi abantu babi ariko kuri iyo deception en amour washatse gukebura abahungu canke washatse kubwira abakobwa bikangure? navuga ko nabibwiye bose nabibwiye bose kuko naho uba sinavuga ngo n'abakobwa yego narababwiye bikangure mbwa abahungu nabo nyene narababwiye kuko urumva arashobora kuba yakigira umugenzi wanje cyane cyane rero ni abahungu bose vraiment bose nta n'umushigikiye bose atubwiza bose nico kinye bose kuko urumva n'abahungu hari abari déçu ego hari abari déçu kandi benshi niyo mpamvu mbere banatwita ngo turi bamwe toutes les filles sont les mêmes cyangwa ukaza wumva ngo abakobwa buye genre bariho cyane ego je ibyo ndavyanka bandanya aho warugeze genre yuko abakobwa bose turi cyo kimwe ego ndavyanka cyane ko abantu kuko hari abo usanga batekereza c'est vrai nabo batavyemera abantu benshi hari abakobwa de nature batekereza kandi nibo benshi. Okay, turashaka rero tugire acapella kandi ugire ndende byaje kubera uririmba neza. Merci. Ntibinsaba kwandika canke kuvyirikana ibyo wamworera binyuzura umutima. Babe, you know how much I need you, you know how much I love you, yeah. Cet amour m'étouffe, me bouffe, me roule et de ouf. Cet amour m'étouffe, me bouffe, me roule et de ouf. I
I don't deserve you nubwo njye washimye uku guma iruhande babe oya ntundekure I don't wanna break your heart cause I feel like I can't live without guma iruhande babe oya ntundekure wewe kundekura guys mwajumvise ntundekure ndakubwiye nti wari kurandaba ntundekure mwavyumvise ababujije kumurekura aho DJ ndoroshe kandi nagiyemo mu mpanuro ndasavye n'ukuri mu minsi wa bibi biravugwa ko muri rya label yanyu Peniel akunze kugira ishavu ridashimishije cyane hajya ashavuzwa niki hoho yashavuye bigenda gute muramuhunga ndumuco nuvuga ko papa wanje ariko aramubeshe bon sinzi ivyo ntavyo nzi ntavyo ndabona sinzi ko akarira binyuma mugabo abana biwe vraiment arabafinisha je ndamubona ashavuye vraiment pas touche mes enfants yeah imbere ko turangiza kino kiganiro shaka en tant que musicienne, en tant que arrivante dans ce monde musical, entertainment y'u Burundi, duhe définition y'umuziki ku bwawe. Ku bwanje, je dirais que c'est mon monde. Ego, le monde où on est libre de dire ce qu'on veut. Tant qu'il ndashobora guserura tukakiririmba surtout abahungu na Daju arimwo arakubwira ati vraiment ikintu nashoboye kuririmba par exemple nko kudraga umukobwa cyangwa kumubwira ko umukunda cyangwa ko wamuhevye biragoye kuvuga directement guca mugura navyanditse ukaca ubiririmba biroroshe par rapport biroroshe ego novuga yuko ari monde yanje premièrement indyohera kandi inandestressa inkuramo n'ishavu nibyo. Ok, merci pour cette définition. Hamareka ndagushimire gira icyo ubwiye abakunzi ba Black TV ubabwira aho bagukura niyo song yawe ko numvise baturirimbye bashaje nishimye wamengo bariko bavuga jewe nabibonye. Nashaka d'abord gushimira abakunzi ba Black TV mubandanye mu like mugira comments na share nama subscribe menshi turashaka basha hama ikindi naco kunkeneye ni Lanti Butterfly kuri YouTube na Instagram indirimbo ni ntundekure ya hama imisi yose twama dukorera kuri Devise hariho Devise muri Remekasi yitwa Work Hard Win More tubandanye kandi dukundana iyo niyo Devise yanje muzo kwame munyibukira kuri Lanti ntaguciyemo gato barakunze kungira ama commentaire ati butterfly c'est ça yepele B U T zibiri E R F L Y. Merci beaucoup. Quoi ni marezo bazokora kona yaye? Phoebe, Facebook, le même nom. Et oya ni izina ryanje naturel. OK. Go. Nahandi. OK, bon nacho. Nzomwirondera kuri Instagram kandi nzomutora nahari invisible. Oya Instagram nakubwiye Instagram ni Lanti Butterfly nka YouTube ne. Nabivuze YouTube na Instagram nabivuze byarabaye. So merci, c'était Lanti Butterfly. So guys mbabarire. Ngo bagirepeta juste gira dagishore ntaye. Birashika kunyerera muntu wakasuye vraiment. Wanyereye. Hari ibintu birashika naje birahora binshikira muganye ntubo washitse gukasura. OK, merci kubona mwakurikiranyije kino kiganiro twosaba yuko mushigikira abaririmbyi kazi bacu bo mu Burundi kandi abari hanze hose uko turi hano ku bwabo kandi namwe muri hano kugira tubashigikire no basabe ko mugira ama commentaire mugira ico mivuze ko muziki yo mugende mwumvirize mu mufashe aje kure kuko no muziki wacu agiye kutwara kure cyane tutamumufashijemwo ntashobora gushika guys. Alors tumubooste mwibishobotse tureke kuvuga nabi kuko abarundi kuvuga nabi turabigira
cyane kurusha uko twamuvuze neza. Alors mumfashe ndabibasavye guys, muteze imbere umurundikazi wacu, umuvukanyi wacu, hama nongera ndababwira ko ndabakunda, nanezerewe kuba ndi hano imbere yanyu. So ciao ciao ciao.